aha mu kibano muri society tubayemo hariho uko bashaka ko umuntu yitwara, uko bibaza yuko bikwiye kugenda. Umuntu afite imyaka ingana gutya akaba afise uburyo byari bikwiye ko acagira mariage canke acarongora, ugasanga uwo muntu nta n'ivyo ashaka. Mugabo kubera ko twamaze kwishiramo ngo none ubu nawe urindiriye iki, akadura gafise canke iki, ugasanga biciye bituma wibwira ngo afise gamofobi kubera atariko ararongora kuri wa mwanya wowe wibaza yuko yatse kurongora. Ashobora kuba yaratevye kugira ngo yipange gusumba, ashobora kuba yaratevye kubera atabishaka. Mugabo kubera uko kuntu tuba twamaze kwishiramo yuko kuri iyi myaka umuntu ateze kurongora canke ateze kurongorwa, ugasanga birateye rero bitumye abantu bibaza ngo umuntu afise gamofobi atafise. Ico kibazo kivugwa na bya biganiro mbogora mutima umuntu agira amaterapi, hama wamaze kumenya imvo n'imvano y'ico kibazo ukamenya ingene ugenda rero urakivura kigenda kiravaho mukagitorera inyishu nyamukuru ifise uwo muntu nyene. Rero ni vyiza yuko uwo muntu nyene ubwiwe yumvise ko bimuteye ikibazo, ni wamenya ati je ndafise ikibazo hanahana, hama akagira kuja ahantu gusaba ubufasha canke abiganira umugenzi wiwe nyamugenzi we akamukonsera, bivuga ngo kuja kwa uwo muntu abimufasha. Mugabo ni ikintu abantu benshi bakunda kwihenda cane.